Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radiyo Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turakomeza inyigisho yacu yo gusenga. Iki ni cagezwe canke ni ibwirizwa canke ni itegeko Yesu yasize atanze ngo tuje dusenga. Yesu yaravyigishije mu majambo. Yesu yaravyigishije kandi mu bikorwa. Yesu yabitanze ko akarorero. Bibiliya twereka yuko Yesu yaza agenda mw'ijoro ku musozi gusenga. Bibiliya iranatwigisha yuko Yesu akirangiza kubatizwa ngo yaciye agenda mu bugaragwa. Bibiliya iravuga ngo aja kugeragezwa na Satani, abayo iminsi 40. Ariko turabona neza ko yari gusenga, yari kubonana n'Imana se wiwe. Hahari imbere yuko atangura igikorwa ciwe c'ivugabutumwa co gukora igikorwa cari camuzanye. Imbere yuko agitangura ku mugaragaro, yabanje kuja gusenga Imana, yihererana n'Imana, amarayo umwanya uhagije. Hama avuyeyo abona kuza atangura igikorwa ciwe publiquement ku mugaragaro. Imana ishimwe cane. Mu gusenga rero harimwo uburyo bwinshi bwo kubikora. Harimwo ugushima Imana. Nkuko twabivuze ubushize, aho Yesu yigisha abigishwa biwe gusenga, yarababwiye ati muje musenga mutya. Musenge muvuga muti Data wa twese wo mw'ijuru, izina ryawe niryubahwe. Arababwira kandi ati mu gusozera muvuge muti ubwami n'ubwawe Mana, icubahiro ni cawe Mana, ukuganza n'ukwawe Mana, ubu n'ibihe bitazoshira. Ivyo bitwereka yuko ugushima bifise ikibanza kinini cane mu gusenga. Zaburi zirangiza igitabo ca Zaburi turabona zifise ikintu zisangije. Duhereye kuri Zaburi y'146 n'izikurikira zose gushika ku y'150 zitangurwa n'ijambo rivuga ngo haleluya, zikarangizwa n'iryo jambo nyene haleluya. Haleluya ni ijambo ry'igiheburayo risigura ngo Imana ishimwe. Reka dusome Zaburi 146. Dusome: haleluya, mutima wanje nushima Uhoraho, nzokwama nshima Uhoraho nkiriho, nzokwama ndirimbira Imana yanje ishimwe ngihumeka. Ntimukishimire abahambaye canke umwana w'umuntu n'umwe, ataco yoshobora gukiza. Impwemu ziwe zimuvamwo, akisubirira mw'ivu ryiwe. Uwo munsi nyene imigabo yiwe igashira. Hahirwa ufise Imana ya Yakobo k'umutabazi wiwe, akizigira Uhoraho Imana yiwe. Niwe yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri vyo vyose. Agumya ukuri gushitsa ibihe bidashira. Acira imanza imahazwa, agaburira abashonje ivyo kurya. Uhoraho niwe abohora imbohe. Uhoraho niwe ahumura impumyi. Uhoraho niwe yemesha abahetamye. Uhoraho niwe akunda abagororotsi. Uhoraho niwe azigama inyambukira, ashigikira impfuvyi n'umupfakazi, ariko inzira y'abanyakibi arayigoreka. Uhoraho azohora ahangamye, ukurunganwe ruzogenda rukurikira urundi. Imana yawe Siyoni izohora ihangamye ibihe vyose. Haleluya. Ndaza kuvuga ku nyungu zine ziri mu gushima Imana.
iyo usenga ushima Imana, mbega akamaro kabyo nagaki? Ubu yaririmbye iyi ndirimbo ariyo Zaburi tumaze gusoma, yaravuze ati mutima wanje nushima Uhoraho. Yaribwiye, arabwira umutima wiwe ati kanguka ushima Imana, kanguka ikangure ushime Uhoraho. Aravuga ati nzokwama nshima Uhoraho nkiriho, nzokwama ndirimbira Imana yanje ishimwe ngihumeka. Ni kuki dushima Imana? Kubera bifise akamaro. Akamaro ka mbere, abantu twashiriweho guhesha Imana icubahiro. Imana yaturemye ngo tubiheshe icubahiro. Imana yaturemye ngo dukwize ishimwe ryayo. Imana yadushizeho ngo tuvuge ubwiza bwayo, ngo tuvuge ubukuru bwayo, ngo tuvuge ukuninahara kwayo, ngo tuvuge ibyo yakoze, ibyo ikora. Ntituyishimira ibyo ikora gusa, tuyishimira ubwa mbere na mbere uwo iriwe. Ico iri ni Imana. Imana ni Imana. Ibidukorera kubera iki? Kubera ari Imana. N'umuremyi w'isi n'ijuru. Iyi Zaburi iratandukanya umuntu n'Imana. Iratubwira, itwereka yuko umuntu ngo ntaco ashobora gukora, ntaco ashobora gukiza. Impwemu ziwe gatoya ziramuvamwo akisubirira mu ivu ryiwe. Imigabo yiwe ikabirangiriye ngaho. Ariko ngo hahigwa ufise Imana ya Yakobo kumutabazi wiwe. Imana no mutabazi wawe, no mutabazi wanje. Hagati muri ibyo urimwo, hagati mu byo uri kuracamwo, hagati y'ibyo uhagazemwo, hagati biguteye ubwoba kumbure, ndagomba kukwibutsa ngo Imana n'umutabazi wawe. Imana n'umuremyi w'isi n'ijuru. Imana n'umuremyi w'ivyo tubona byose n'ivyo tutabona, iby'abanyabwenge bamaze kuvumbura n'ivyo bataravumbura. Imana n'umuremyi wabyo. Ikiyaga n'ibiri muri byo byose niyo yabiremye. Mu Imana igumye ukuri gushitsa ibihe bidashira. Icambere rero, nkuko namaze kuvuga, tugomba gushimira Imana. Duhamagarirwa gushimira Imana. Nico twaremewe. Nico twaremewe. Kandi ngo Imana iba hagati mu mashimwe, iba hagati mu bayitazira, mu matazirano niho Imana iba. Mu bavuga amazina yayo, mu bavuga ishimwe ryayo bakarikwiza hose. Imana iba aho hantu nihiri. La présence yayo nihibiri. Ni byiza rero gushimira Imana, nk'uko uwo muririmbyi yavuze ati nzokwama nshima Uhoraho nkiriho, ndamuririmbire, ndayiririmbire ishimwe ngihumeka. Ica kabiri, iyo ushima Imana, iyo utazira Imana, uba uri kuribwira nawe, uba uriko wiyibutsa, uba uriko wikomeza mu kwizera, uba uriko urakuza ukwizera kwawe, kuko bikwibutsa ibyo yagukoreye hariya, ibyo yakoreye ba Aburahamu, ibyo yakoreye ba Daniyeli na ba Meshaki na ba Abednego, ibyo yakoreye Abisirayeli, ukugwana yabagwaniye, ugutabara yatabaye Dawidi mu ntambara zose yagwanye. Intambara yagwaniye Abisirayeli ku kiyaga gitukura. Dusubiye inyuma mbere, intambara yabagwaniye muri Egiputa. Ibyo bikuza ukwizera kwawe, birakubwira biti burya mfise Imana ikomeye, burya mfise Imana ishoboye. Nirigeragezwa irashobora kurinkuramo. Niri naryo nimwe yantabara, nimwe yatabara bera banyitangira imbere. Niyo nyene, niyo nsenga. Kwizera kwawe kugakura, ugasubira kurema, ugasubiramo intege. Imana idufashe cyane. Imana ishimwe. Jya ushima Imana, bikuza ukwizera kwawe. Jya utazira Imana, bikwibutsa Imana, bikakwibutsa ubukuru bwayo n'ugukomera kwayo, bigatuma uhagarara neza udatsinzwe n'ubugunge bw'umugwanizi. Imana ihabwe icubahiro. Iyi Mana Uhoraho, umuririmbyi aravuga ngo Uhoraho ngo acira imanza impahazwa,
yewe uhahazwa, ndakwibukije ngo Imana iri ku ruhande rwawe, iri mu ruhande rwawe gucira imanza. Ngo Imana igaburira abashonje ibyo kurya. Yewe ushonje, yewe utagira icyo ugaburira abana, niwizere Imana, yisenge uyizeye, ifise inzira ibihumbi n'ibihumbagiza byo kugutabara. Ngo Uhoraho ngo niwe abohora imbohe ziboshwe mu buryo bw'impwemu, naho niziboshwe mu buryo bw'umubiri ziri muri gereza, muri prison. Senga Imana wizeye. Senga Imana irashobora guca inzira hariya ubona hatagira inzira. Imana ishoboye gutobora amariba aho mu bugaragwa hari umusenyi gusa humye, amariba akadudubiza abantu bakanywako. Senga Imana wizeye, Imana ishobora kukubohora. Ngwe Uhoraho niwe ahumura impumyi. Hari impumyi zo mu buryo bw'impwemu, hari impumyi zo mu buryo bw'umubiri. Imana ifise ububasha bwo kuguhumura, bwo guhumura amaso yawe. Uhoraho yemesha abahetamye. Yewe wahetamitswe n'ibyaha, wahetamitswe n'ingorane, wahetamitswe n'amageragezwa, wahetamitswe n'ubwoba. Oya, inkuru nziza uyu munsi, Uhoraho niwe yemesha abahetamye, akunda abagororotsi. Yewe mugororotsi, Imana iragukunda. Ariko kandi n'abanyabyaha nabo Imana irabakunda, kuko ijambo ryayo ritubwira ngo ntishaka yuko hari umunyabyaha n'umwe yopfa, ayamara ishaka yuko abanyabyaha bakira. Imana ihimbazwe cyane. Reka mbwire abapfakazi n'imfubyi nabo ngo Imana ngo irabashigikira. Yemwe mwizere Imana, tangura mutazira Imana, muzoba muriko muriyibutsa, muzoba muriko muribwira ubukuru bw'Imana, ubushobozi bwayo. Icya gatatu rero, iyo uriko urabwira Imana ubukuru bwayo, uriko urayitaka, uyivuga, uyishira hejuru, uba uriko urabwira n'abandi, uba uriko uravuga ubutumwa bwiza. Rero buvuge, shirako ubuvuge kuva uyu munsi, uvuge ivy'Imana yagukoreye, uvuge ivy'Imana yakoreye umuryango wawe, uvuge ivy'Imana yakoreye abera ba kera n'abera bubu, n'ivyo izokorera n'abazobaho uko isi izoba ikiriho yose. Bivuge, bibwira abandi bavyumve. Akana kandi kamaro kagira gatatu, urabivuga ukaba uriko urashimira Imana, urabivuga ukaba uriko uribwira ukwizera kwawe, urabivuga ukaba uriko urabibwira abandi, uba uriko uravuga ubutumwa bwiza. Icya kane, bivuge uzoba uriko urabwira Satani avyumve. Hari aho dusoma mu ijambo ry'Imana havuga ngo yewe wa mwansi we, woye kunyitamba ku muvyimba, woye kunyitamba hejuru, ninagwa nzovyuka. Imana iri muri twebwe irakomeye. Ninde? Ni se w'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu Kristo ninde? Niwe yakunejeje Satani we, niwe yagutsinze ku musaraba, niwe yagutsinze ikuzimu, yaranesheje, yarazutse. Ntabwo ari ikuzimu, kuko urupfu ntigwashobora kumugumya. Washobora kugumya Imana gute? Imana yaremye byose, ntako urupfu rwashobora kumugumya. Yaranesheje, arazuka, azukana intsinzi. Ibendera ry'intsinzi rirahungabana n'uyu munsi n'ibihe bidashira. Haleluya. Iyo ushima Imana rero, uba uriko urabwira Satani uti Imana iri muri twebwe, Imana iri ngaha mu nzu yanje, Imana iri mu mutima wanje, Imana tugendana, ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye, ni Imana yaremye byose, ni Imana kandi bishigikiye, ni Imana ishigikiye. Zerubabeli dusomye muri Zekariya aravugirwa ngo wa musozi we uriki imbere ya Zerubabeli. Ndakubwire ngo imisozi iri imbere yawe ntacirico, kuko ufise Imana ikomeye, ufise Imana ihambaye. Izera Imana, iyo misozi izohinduka ibiyaya, iyo misozi nubusa imbere y'Imana yacu, imbere y'Imana dusenga, kuko ari Imana idasanzwe, ni Imana yaremye ijuru n'isi. Hari ibyiza bikomeye cyane mu gushima Imana, hari ibyiza bikomeye mu gutazira Imana. Bwira Satani, vuga ivyo Imana yagukoreye. Uzori kurabwira Satani, uzori kurambwira uti igirayo, muri je hari ukomeye, uri muri twebwe aruta uri mu bisi.
naho duca mu bigoyi, naho tuboneka nk'abariko barapfa, turiho turi bazima, naho tuboneka nk'abakenye dutungishije benshi, naho tuboneka nk'abahamwa kandi ni koko turahamwa, turicwa. Abera b'Imana barishwe kuva mu isezerano rya kera, naho n'isezerano rishasha mu bihugu bitandukanye n'uyu munsi bariko baricwa, ariko ntabwo bashira. Mu gitabo cy'ingenzi, mu munyota wa mwizerwa havuyemwo nde? Havuyemwo mu Kristo. Iyo mugororotse umwe yishwe, abandi baravumbuka benshi nyabuna bakahaguruka, ingabo nyinshi zigahaguruka zigatwara ubutumwa bwiza, zigakomeza igikorwa c'Imana. Igikorwa c'Imana ntigishobora guhera haba na gatoya. Tuboneka nk'abapfa ariko turiho. Turatunze, dutungishije benshi, kandi tuzosubira dutunge. Imana ihabwa icubahiro, Imana ibahezagire mwese, murakoze. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.